ku cicaro ca FOMI Bujumbura ibiharuro biratwereka neza ko twakwije imyavu nkuko igihugu cayisavye biciye mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kurungika imyavu iva mu ruganda iza mu mastoke y'intara ni kimwe ariko kuva mu mastoke y'intara aja mu mastoke y'amazone naho ni kindi. Inyuma yaho uruganda rw'umwavu FOMI rurangirije guhingura amatoni y'umwavu rwari rwasabwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije rukanawushikana mu bubiko bwo mu ntara no mu mazone yose ageze igihugu c'u Burundi, umugwi w'indongozi z'uruganda FOMI warishikiye mu gihugu hagati kwirabira ko abenegihugu bari basavye uwo mwavu wabashikiriye. Kare akaryo rero ko guhaguruka tuva ku cicaro Bujumbura tuza mu ntara kugira ngo tumenye neza dushinga intahe yuko imyavu turungika mu ntara ubwa mbere hoho uko ibiharuro tubifise kandi tuvyemeza ko ariko biriko biragenda biva mu ntara bimanuka bija mu mazone. Mu ntara ya Ngozi buramatara arongo yo ntara n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bakabemeza ko umwavu bari basavye wabashikiriye wose haragira n'uburengako. Ifumbire ya FOMI aha mu ntara Ngozi turongoye yose iramaze gukwira mbere yaranarenze ko gushika oya kuri FOMI imvura twari twasavye amatoni 2967 kuri iyo fumbire twari twiteze twararonse ibice bishika 101 n'ibice 33 kwijana no kuvuga twiyo twari twiteze kuri FOMI imbura yararenze ko abene gihugu benshi bazi ko umufuko w'ifumbire ugura 2030 ariko mu byukuri mu nyigisho twatanze ubushize twabwiye ko atarya amafaranga ariko handi mafaranga leta iba yashizemo cyane byaratumye rero abene gihugu baca bidukira gukoresha ifumbire kugira bimbura. Hariho abene gihugu bimaze kugaragara ko ubushobozi bafise atari bwo gukomanda umufuko wa 2025 abo bene gihugu kabona ko aho basanzwe barima hadashobora kuja umufuko wa 2025 by'ifumbire. Baradutumye rero incuro nyinshi ko twobasabira muri FOMI kugira ngo babaronse agafuko kamahera make make donc kari mu biro bikeye nk'ibiro 5 nk'akarorero canke 10 canke 15 bivanye n'ingene FOMI yobona bishoboka. Abenegihugu bo ngaho mu ntara ya Ngozi muri komine ya Ruhororo bakabemeza ko bafise ivyizigiro byo kuzotera imbere kuko gisata c'uburimyi gishigikiwe ku rugero ruboneka. Je mbona yuko turiko turatera tuja imbere uko twahora twimbura mu gihe giheze ubu hariho akarusho kazanwa n'iki akarusho kazanwa nuko ibikoresho byabonetse hakiri kare hanyuma kandi imvura igakiza neza ku gihe nta kibuza rero tutabona yuko turiko turatera tuja imbere nico gituma mbona ibintu bimeze neza ese byo bandanya bigenda neza nkuko nyene ubukene bwugabanuka tworigana neza n'agafaranga kakinjira neza no kwisoko ukabona ko ibintu bigenda neza. Yemwe hariho nyene akaruso kubera iyo uteye umukavu nyene kange ugateramo n'agakuburano urabona kuronka utuntu twisumbuye gusumba hamwe wahora utera mu ivu gusa. Mu ntara Karusi naho nyene umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi nawe naremeza ko intara ya Karusi atabukene bw'ifumbire ifise. Rero itangwa ry'ifumbire mvaruganda ya FOMI kuri ririma ry'impeshi twovuga ko bitubereye icitegererezo ciza cane kuko turabona ko ifumbire abene gihugu abarimyi borozi bakeneye kuzokoresha kuri iki gice ca kabiri c'umwaka w'irima yose yamaze gushika kandi wanagomba twaramaze no kurenza iyo twari twasavye vyumvikana ko atangorane nimwe tubona imbere yacu abene gihugu bose bariko barakwakwanya bayiyegereza bayishira mu mazu yabo aho tuvuga bataratangura guteragira ariko icambere twovuga ko bamwe baza baratanguye guteragira batanguranye no ku kwezi kwa kabiri ariko hariho nabandi tubona ko bagiye baronka imbuto zirobanuye harya ku gatasi batevye gato abo turabona ko uyu munsi
batarateragira n'abandi bakirima barima mu bigori bitarera neza mugabo naho nyene turabereka ubuhinga bwo kubirimamwo turiko turatembera dufatikanije n'intwaro mu mazone yose atangirwa ko ifumbire turabona ko umurindi wo gutora ifumbire ni mwiza cane. Co kimwe n'abenegihugu bo mu ntara Karusi nabo nyene barashimwa umurindi bariko baronswa ko ifumbire basavye kuko ngo batagitonda imirongo nko mu minsi yahera. Jewe kubera udufaranga twasa n'itwari twangoye mpejeje kuriha muri banki ubunyene ariko umwavu ndejeje kuwutora ubunganda bujane kandi n'abandi bose twahura baza barambwira ati umwavu ubunyene ushikutora nta kwidonka nka kundi vyahora bwa mbere. Ico no babwira nuko bogumiza kuyu murindi ariko bayiduhako bikunda bagatekera mu rutekero dutoya nk'ibilo bikeya kubera hari igihe usanga hariho umunyagihugu hariya adashoboye kugombora agafuko kose nawe vyomworohera kugira ngo ashobore kugombora ibilo bikeya ayo bashoboye. Umwavu je narawurose narawushikanye muhira nta ngorane zahabaye urabona yuko twahora tuwutora kubera hari imigundano ubu ushikutora. Co kimwe no mu ntara ya Gitega naho nyene umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi aremeza ko uruganda FOMI rwabaronkeje umwavu bari basavye eka mbere ngo n'umusesekara warabonetse. Turi mwirima hagati y'irima ry'impeshi y'umwaka w'ibihumbi 2024 aho tubona neza yuko abarimyi kubijanye n'ifumbire uwo mwaka turabona yuko mu ntara ya Gitega atakibazo dufise c'ifumbire. Ubu nyene narimvuye kugendera ya mahangare ari mu ntuze mu mazone aho usanga haza umuntu umwe biboneka yuko abenegihugu bamaze gutora ifumbire ariko n'abatarayitora turabona ko baza baraza umwe kuyitora. Kubijanye n'ifumbire mu ntara ya Gitega no babwira yuko kuyo yarateganije yuko twari kuronka itoni ibihumbi birenga 4 ubu turababa ku itoni ibihumbi 4,800 aho tumaze kugera ku bice 110 kwijana kuri ya fumbire bita imvura ariyo itezwa n'ibiharage. Ku bundi bwoko bw'ifumbire novuga bagara totahaza ariyo cyangwa ire hamwe na doromi twaraheje gukwiza iyo twari dusabwa. Ariko rero mu ntara ya Gitega naho mvuze yuko ifumbire irakwiye ariko hariho amazone ashika 4 atatu yo muri komine Gishubi nizo nimwe yo muri komine Ryansoro batarashobora kuronka ifumbire ikwiye bivuye yuko amabarabara ajayo yamaze kwimbagurika kubera imvura nyinshi. Ariko rero aho twoshima yuko nyakubahwa amatari wacu afatanije n'ikigo ARB bayifashe mu ntoki barabara rikorera kogwa aho twokwizeza abarimyi yuko mu ndwi itangura amase ashobora kubashikira. Mu gihe abenegihugu basaba ko haruhande y'umufuko w'ibilo 25 utekegwamwo ifumbire ihingurwa na FOMI hoboneka n'utundi dufuko duto nk'utw'ibilo 10 n'ibilo 5 kugira ngo abafise amikoro make nabo nyene bashobore kugura iyo fumbire. Umuyobozi w'ubudandaji mu ruganda FOMI amenyesha ko ico kibazo atari ihinguriro FOMI ryonyene ryogitorera inyishu. Barasavye yuko ihinguriro FOMI yobakorera umwavu utekewe atari kuri uru rugero tuzi rw'ibilo 25 ariko bakururuka munsi ku buryo n'ufise amikoro make ashobora gusuma ndetse umwavu akawuronkera n'igihe ashakiye. Murazi ko ubu ifumbire kugira umuntu ayitore ubushikiranganje bw'uburimyi buratanga ikirangamisi cyo gugombora batotegerejwe kurenga. No kuvuga rero ndetse uko kuntu dutanga ifumbire ku kiringo gishinzwe n'ubushikiranganje abenegihugu baravuga bati duhe ifumbire iri munsi y'ibilo 25 ku buryo umuntu ku buryo bwiwe buke abanye ashobora kugura aho ubushobozi bwiwe bugera. Bakongera ko bati dukundire ko ifumbire yo kwamira ahantu ku buryo umuntu mu gitondo ku mugoroba saa 6 atuma umwana tutarindiriye ca kirangamisi c'ubushikiranganje ashobora kuvumbuka umwava akawuronka akawukoreshereza umwanya wose awukenereyeko. Ivyo rero n'ibibazo bisanzwe bihari tuzi inyishu y'ico kibazo nishobora gutangwa na FOMI gushinga igiciro gushinga ingene ibiciro ingene itekegwa hateza kujamwo ubushikiranganje hakajamwo FOMI hakajamwo aba nabandi sikinero FOMI yonye n'uyu munsi yo cihaguruka ngo ivuge ngo ngiye gutangura ejo
kudandaza ifumbire ku biro 5 ku biro 10